Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nta gihugu gitwa habiri. Hari amakuru menshi atandukanye arabana n'injyane ziri hagati y'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Ibintu birabandanya kuba bibi cane aho abanyagihugu ndetse n'abanyapolitike bibaza aho ibintu biri buze kugarukira, bakabona ko izi njyane ziri hagati ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye zishobora kubyara akajagari gahambaye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murazi ko Evariste Ndayishimiye agenda yerekana neza ko atakiri mu bavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Murazi ko n'igihe ahimbaza imyaka 3 irumanye atwara igihugu c'u Burundi yavuze ko atagendera ku makanda y'umuhisi Petero Nkurunziza, ahubwo atwara igihugu kubera ko abanyagihugu aribo babishatse kandi akaba ari nabo bamwitorera, ariyo mpamvu abona ko Nkurunziza ataho bahuriye. Hari amakuru menshi atandukanye yerekana ko ibintu bibandanya kuba bibi cane nyuma yaho General Arengiyome Bunyoni akuriwe mu mabanga yarangiza akanapfungwa na General Evariste Ndayishimiye. Ibyababaje abagumyabanga batari bake ndetse n'ababona ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye tugiye kubashikiriza arabana n'umuntu wegereye abagabo babiri yashikirije ibyumviro byiwe, akabona ko injyane ziri mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD atari izubu zatanguye kera, kandi akanavuga ko iyo umukuru w'umugambwe ndetse n'umukuru w'igihugu batumvikana akajagari kaba kenshi mu gihugu bishobora no gutura igihugu mu manga ikomeye cane. Yifuza kuzajya bo mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta cindi, niba utarapyonda kuri sabone akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Nta gihugu gitwarirwa habiri. Inyuma y'inkuru tumaze iminsi tubaha zijanye n'injyane ndetse n'imishamirano iri hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'umukuru w'umugambwe ku butegetsi, umwe mu babaye imyaka myinshi mu butegetsi bwa CNDD-FDD yatanze umwihwezo wiwe. Umwihwezo ufatiye cane cane ku migenderanire yagiye iraba hagati y'uramutswa igihugu n'uramutswa umugambwe kuva muri 2005. Nk'uko tubikora kenshi hano nta zina dutanga ry'uwatanze inkuru. Hano twagerageje kubasubiriramo ibyo nyine uwahoze mu butegetsi bwa CNDD-FDD yatubwiye. Ikibazo catanguye mu gihe ca Nkurunziza na Rajabu. Nabonye uvuga ku njyane ziri muri CNDD-FDD hagati ya Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Wagize neza kandi ntaco abeshemwo, amatati ariho n'ukuri kandi aragaragara ko ashobora no gutera ingaruka zikomeye cane. Umurwi wavuze ugizwe n'abiyita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza uriho. Ndayishimiye ntibakimufata nk'umwe muri bo. Uwo murwi ugizwe ahanini n'abategetsi Perezida Nkurunziza yagenye mu bibanza bitandukanye, bamwe bakiri mu mabanga abandi bamaze gukurwa. Harimwo kandi abagwizatunga bari batungiye mu butegetsi bwa Nkurunziza, bamwe baranakuye umutahe kwa Nkurunziza. Ariko ico sico nshaka gushimikako, nshaka kuvuga cane ku migenderanire iba hagati y'umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Burya iki kibazo cyahereye kera igihe ca Hussein Rajabu ndetse na Perezida Petero Nkurunziza. Rajabu muri 2005 yarashatse ko ariwe yoba umukuru w'igihugu, ariko Tanzania na Afrika y'Epfo bimwamirira kure. Abonye ibyo bihugu bimwankiye kandi ari byo byaduhetse, Rajabu yumvikanye na Nkurunziza ko umwe atwara igihugu uwundi agatwara umugambwe. Rajabu yabona Nkurunziza nk'umuntu yizaniye azokwama akora ibyo ashaka. Yabona ko igihugu kizotwarirwa mu mugambwe, umukuru w'igihugu agashira mu ngiro ingingo z'umugambwe. Bisigura ko Rajabu yibona ko ari we mukuru w'igihugu w'ukuri. Ibyo bintu byarateye ingorane inzego z'igihugu kubera abategetsi batamenya iyo batwarwa. Umushikiranganji yarashobora guhamagarwa n'umukuru w'igihugu akagarukira mu nzira kubera aciye hamagarwa n'umukuru w'umugambwe. Byarangiye Rajabu akuwe muri 2007.
Nkurunziza yatwara umugambwe aciye mu nama nkuru y'inararibonye kugira Nkurunziza ntazosubire kugira ingorane nk'izo yabonye kuri Rajabu yiyumviriye kurongora umugambwe wenyine nyine ubwiwe. Hari abamuhanuye ko bitoba byiza yiswe umukuru w'umugambwe, banatinya ko umugambwe ukoze amakosa byoshobora gucafuza umukuru w'igihugu. Niho Nkurunziza yatora ingene atwara umugambwe bitaboneka ko ari we awutwara, ashiraho inama nkuru y'inararibonye. Amategeko avuga ko umukuru w'urwo rwego ari umugumyabanga afise amabanga yo hejuru cane mu gihugu. Birumvikana neza ko ibyari bitomowe neza ko urwo rwego rutwarwa n'umukuru w'igihugu. Burya urwo rwego nirwo rwatwara umugambwe. Umukuru w'umugambwe yari asigaye ajejwe ubuzima bwa misi yose bw'umugambwe. Imigenderanire yaragombye gutosekara gato hagati ya Perezida Nkurunziza na Germain Ngendakumana yatwara umugambwe. Harabaye kwikeka rwose ko Germain nawe ashaka kwitoza muri 2010. Ico bikoze Nkurunziza yari azi neza ko Germain atari kumworohereza muri 2015, ari nayo mpamvu yaciye atoza Pascal Nyabenda muri 2012. Nk'uko Nkurunziza yanabyivugiye, imigenderanire yabe na Nyabenda yagumye yifashe neza. Nyabenda yaramutinyaga cane. General Ndayishimiye ntiyari ashigikiye ko Nkurunziza atwara inama nkuru y'inararibonye. Kimwe mu bibazo Perezida Ndayishimiye yagize nuko igihe Nkurunziza yaba umukuru w'inama nkuru y'inararibonye atari abishigikiye na gatoya. Ntiyabishize hejuru ngo abyiyamirize yeruye, ariko mu bo baganira yarabivuze rwose. Ndayishimiye avuga ko inama nkuru y'inararibonye ari urwego ruhanura inzego. Yabona ko rudashobora kurongorwa n'umukuru w'igihugu kandi rwitwa ko ruje kumuhanura, rukongera rugahanura umukuru w'umugambwe. Burya Ndayishimiye nawe ntiyari yoroshe na gatoya. Aho abereye Perezida ico ciyumviro nico Reveriyani Ndikuriyo yamwibukije. Ndikuriyo yamubwiye ati kurya wari warabivuze ntibibereye ko urongora inama nkuru y'inararibonye. Ndayishimiye arabona ko Ndikuriyo abivuga kugira amurwanye, gusa Ndikuriyo araboneka ko yihutira gushikira ikibanza c'umukuru w'igihugu nawe nyine. Mu mpinyanyuro nshasha Ndayishimiye yipfuza nuko hofutwa inama nkuru y'inararibonye hagagarukanwa ikibanza c'umukuru w'umugambwe. Aha rero yipfuza ko bica bigenda nk'uko bimeze muri Tanzania, aho umukuru w'igihugu aca aba umukuru w'umugambwe CCM, gutyo agaba igihugu akongera akagaba aho ivyiyumviro birongora igihugu biva. Ndikuriyo yoheza akaguma ari sekretariya generali ariko agendera ku mategeko y'umukuru w'umugambwe. Iyo mpinyanyuro Ndikuriyo ntayishaka kandi ntashaka no kuyumva mu matwi yiwe. Si byiza ko igihugu gitwarirwa ahantu habiri. Igihe cose twabaye dufise umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe basharirikanye, ntibyatworoheye, bibyara akajagari gakomeye cane, kuko abategetsi bose bava mu mugambwe bategerezwa kuyoboka amategeko y'umugambwe kandi igihugu kikagendera ku ntumbero cahawe n'umugambwe uri ku butegetsi. Urumva ko n'umukuru w'igihugu aca yitwa ko ari umwe mu barungitswe n'umugambwe kandi ko ategerezwa kugendera ku mategeko y'umugambwe. Aho womengo umukuru w'umugambwe arasumba umukuru w'igihugu. Ku rundi ruhande naho umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu bafatiye ku migambi yabashikirije. Aho uca wumva ko umukuru w'igihugu ari hejuru y'umugambwe. Inzira nziza igabanya amatati nuko umukuru w'igihugu ariwe agaba umugambwe. Ariko ikiba gisigaye kurabwa neza nuko amategeko y'igihugu abyemera ko umukuru w'igihugu arongora umugambwe, mu gihe kuva mu mwaka w'1992 hemejwe imigambwe myinshi. Ibyo bintu byari byaravuye ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Izo mpande zibiri zishamiranye jewe ntaho mpagaze, ariko birahambaye ko ubutegetsi bwobamwo ituze, igihugu kigatwarirwa hamwe. Gutyo niyo umukuru w'igihugu yananirwa ntaze azana ivyitwazo ngo n'abandi bamunanije.
birashobora kutoroha gushikira umwumvikano kubera hamaze kwinjiramwo ibindi bapfa nk'ico ko kwikeka ko Ndayishimiye ashaka gukumira abitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza mu mwaka uheze, aho bibuka Perezida Nkurunziza Ndikuriyo yarababajwe uko umugambwe utahawe ikibanza kiboneka mu birori. Yarashatse ko ibirori byo kwibuka Nkurunziza bitunganywa mu ntara zose barabimwankira, niho yaca atora inzira yiwe yo kubikora, aho yugurura ikibuga ciwe c'umupira i Makamba, ikibuga yitiriye Nkurunziza. Murazi n'ejo bundi ibyabaye, aho igihe imyaka 3 yari iheze umuhisi Petero Nkurunziza asandavye Perezida w'igihugu c'u Burundi yaciye afata indege akigira mu mahanga. Ibyababaje abagumyabanga batari bake ndetse na Reveriyano Ndikuriyo abona ko ibyo Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari uguhemukira igihugu, kandi akanatangaza ko atariko agendera mu makanda y'umuhisi Petero Nkurunziza, ahubwo ko arongoye igihugu kubera ko nyine yatowe n'abanyagihugu bari bashimye ivyiyumviro vyiwe. Ndikuriyo afata ko Ndayishimiye ari umuntu asanzwe atari we umugambwe wo kwisunga, aranakunda gushimika avuga abarasiwe ku rugamba nk'uko boba bategerezwa guhabwa ijambo risumba abandi. Mu gihe bimeze gutyo birashobora kugorana ko bumvikana neza ingene umugambwe uja munsi y'umukuru w'igihugu, ariko nibyo byokingira ubutegetsi bwama mu ruhagarara rukomeye cane. Murazi ko kuva abagabo babiri batangura gushamirana ibintu byagiye biba bibi cane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ntashaka kuva kw'izima, kandi n'umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ntashaka kuva kw'izima. Murazi urukino rwatangujwe na Ndikuriyo igihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yatanguza igikorane cyo gushimira Imana yashima imyaka 3 amaze arongora igihugu c'u Burundi. Biboneka ko iryo rushanwa ryatangijwe na Reveriyano Ndikuriyo ryari agasomborotso kugira ngo yereke Evariste Ndayishimiye ko naho ari kwizihiza imyaka 3 amaze arongora igihugu c'u Burundi ariko ata kintu na kimwe bimaze, ahubwo ko umugabo ari Nkurunziza, kuko igikombe rwose cyabaye mu gihe umukuru w'igihugu yari ariko arakora igikorane cyo gushimira Imana, arishimira imyaka 3 amaze atwara igihugu c'u Burundi. Ibyazamuye agashavu gakomeye cyane ku begereye Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko abanyepolitike n'abandi barundi batari bake babirabira hafi bakabona ko injyane ziri mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD ntaho zizigera zigeza igihugu, ahubwo bamwe begezayo abandi kugira ngo babone uko barya ibiturire ndetse banarye itunga ry'igihugu kugira ngo nyine bagumye batunge. Murazi ko abategetsi bava mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD aribo batunze cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu ndetse n'abanyepolitike batandukanye bagahanura Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'umugambwe ku butegetsi ko bakumvikana kugira ngo igihugu kibemwo ituze n'umutekano, nibitaba ibyo barashobora gutura igihugu mu manga ikomeye cane, bakagisubiza mu bihe bibi nk'ibyabaye mu mwaka wa 2015 canke nk'ibyabaye igihe cya Hussein na Rajabu. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza, ari abana niba biri kuvugwa muri politike ndetse n'ibindi byinshi biba biri kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wipfuza kuzajya ba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone akanika ko ryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushikijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.